Ndabahaye ikaze mwese ndabashimira ko mwaje kuri channel, reka dukurikirane iyi video hanyuma ngire ico ndayivuzeko. Iyo nakore n'ubutungane kandi murankundira ndabavuga amazina kuko umuntu niwe yihicubahiro. Jewe abishanganje babiri ubutungane ndabavuga ko cyane kuko ndi impunzi narangajwe ndava mu vyanje. S'il vous plaît abavyeyi bari ngaha iyumviriza ufise abana indwi harimo n'uwoneze ufise imyaka 2 ukaba privé kuri abo bana ntusubira kwitongo amamodoka yawe akanyagwa ubutunzi bwose bukanyagwa amasoko akanyagwa uri mu gihugu nyakubawa budari tutamenya ubu rero reka turamenya ukuri. Jewe nagize urubanza n'umuntu twabana ndahagarara nk'umukristo ariko tugusabe usongore ntuje mu idonido ry'urubanza kugira ngo reka mvuge ivyerekeranye na runo ruhungo naguno kwangazwa kuko nabifitiye icete c'amasezerano. Umutegetsi yavuze ati sinya uri ngaha mubiri wanje yuko ibintu vyiwawe itongo ryiwawe byose uvuye. Jewe ndavuga nti nyakuba umutegetsi nde n'umutegetsi yari procureur general w'Igitega yitwa Nibizi Janine. Ico gihe bari bamubwiye bati uwo mugabo afise ubutunzi bwishi ati kandi mu manza zose yaciyemwo ati yagiye akoresha amafaranga. Je magaze imbere y'Imana yanyise n'icugu nta dosiye nimwe mfise mu gihugu cy'u Burundi. Banyagize imyaka 6 bankora amadosiye menanya naca abantu yuko jewe rero nyakuba cyangusabye usubize mu byaki akoze Moise. Ikibazo cawe se barundi yacumvise nibaza Igihugu c'u Burundi rero ni igihugu kirimwe amarira menshi. Abantu iyo bitegereje Burundi baburabira hanze abadafise y'imiryango benshi usanga bavuga ngo ariko mwebwe ngo Burundi ngo bimeze neza. Uburundi ntibumeze neza. Uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959 twashikiwe n'ikiza, twaratewe kuva Uburundi abanyarwanda babwinjiyemwo babuteye babesha ngo ni impunzi. Abanyarwanda babahima si umunyarwanda wari we wese, abanyarwanda babahima baciye bashika mu Burundi bifatanya n'abahima b'abarundi kazi n'abarundi ni nabo mubishe Ntare wa gatanu barimwo, mubica abarongozi bacu bose barimwo, nuno munsi no mu banyaga barundi barimwo. Uburundi ni igihugu ubu abakenyezi bararira, abana bararira, impfuvyi zirarira. Noneho ubu dushitse naho abashinga ntahe barira, Prezida nawe nyene akarira. Iyo hageze rero igihe Serugo akorora amosozi, ibintu biba vyamaze kuba biba vyasandavye kuko niwe muntu wanyuma arekura akavuga ati ndananiwe. Niwe muntu wanyuma mu muryango, niwe muntu wanyuma yerekana ati ubu ndananiwe. Iyo rero hageze igihe Serugo arira akaririra imbere y'abantu nk'abo, akaririra imbere ya Prezida, ucumenya ati ibintu vyarabaye amazi. Nkuko rero abenshi mutari mubizi ariko abenshi murabizi, abarundi n'abarundi kazi munyumva murabizi, igihugu c'u Burundi kirimwo amananiza, amatati y'amatongo, akarengane. Ejo bundi mwabonye ivyo bakoreye umushinga ntahe Sharira ariko ntiryari rya mbere basanzwe babimukorera aho baza bakayimunyaga nk'amatongo. Data mvyara nawe baramunyaza amatongo. Dushimire Imana kandi mfate n'aka kanya nshimire nyene icubahiro Prezida Evariste yuko natwe ikibazo cacu nkuko nyene twarakitwaye turakimushikiriza mu ntoki, turakimushikiriza. Prezida aracicarira, Prezida arungika mu bucamanza abantu gusuzuma ukuntu urubanza rwaciwe, basanga uko data yaburana yaratsinda mugabo bakama kubera ibiturire nyene bamwandikira ngo yatsinzwe kwitongo ryiwe yaguze tutaranavuka afise imyaka 17 kandi n'ivyabona vyabo yariguriye abafise ati nitwe yariguriye mugabo kubera ko abo yariguriye atari abantu bakomeye na data atari umuntu akomeye babantu bariko batunyaga. Harimwo abo bamagi mwumva n'ababakorera, harimwo abapasiteri b'inyamutobo ngo abo bitwa ba muziki n'abandi, bagaca batanga amahera menshi cyane
ibintu uno munsi ukumva ngo itongo muzorihabwa ukarindira umwaka umwe 2-3 igahera hari haheze ikiringo kirenga imyaka 10 twebwe itongo ryacu ryarase guhabwa kugeza bishitse mu biro kwa perezida none n'abana bo murabibona si umurundi umwe si babiri dushima ko perezida ubu yicariye ibibazo by'abarundi kandi kuri iyi ntwaro abantu benshi mutari mubizi ni ryambere mu gihugu cy'u Burundi kuva bwikukiye ngo bufise republika ni ryambere turose perezida afunga abantu nagomba ndababwiza ukuri ubu hari abakozi benshi biyita ngo baraba leta ubu bariko barakubita za pompage hariya mu gasho guko mu gasho ku Burundi naho ntimwibaze ngo ni mu gasho n'ahandi hantu ni muri gym mu bisanzwe n'ahantu bakorera amasiporo n'ahantu baba bari muri ntuze mu mabachelor party guko ibintu bibera mu gasho ku Burundi ni nk'ibibera nyene mu bantu bagiye muri vacances agasho ku Burundi nta muntu numwe kabagahungabanya ntawe kababaza harimo n'imiryango jewe mu miryango yanje bari mu gasho banyandikira ukumva nta kibazo urumva nta nduko bamenya ngo bari mu gasho nta na gatoyi ariko ni vyiza bakakajamwo guko bavanywe mu banyagihugu bakavanwa mu banyagihugu niyo misi 2-3 bakagenda bakicara muri ako gasho nayo meza ngahe birasumba kungana aho baba bicaye muri ofisi bariko baranyanganya abantu nk'uwo mushinga ntahe ikibazo cyo muracyumvise kandi aha ako kirinze gishika imbere ya perezida aha vyose vyaheze baca bihuta kuyerekana uwo ari we wese yikura kwicaha aho uzosanga uwo nyene yavuze ari we wenyene afungwa kandi uravya baba bari ibiturire n'ababa babitanze ntaba ari umwe n'ibintu muzi biba birimwo abantu benshi igiturire ntikiri ku ruhande rumwe hari ubutanga hariho n'ubutora abo bose bakwiye gufungwa rero ibi bintu n'ibintu bibabaje ariko kandi twishime ko ubu dufise perezida ari ku ruhande rw'abanyagihugu perezida w'u Burundi ubu ntari ku ruhande ngo ndi ku mugambwe nk'uko abandi benshi babikora ngo ndi ku bwoko ngo ndi kuki oya ari ku ruhande rw'abanyagihugu bose abanyagihugu bamugana baba bari mu migambwe itandukanye cyangwa ubwoko butandukanye bose ubu ariko arabumviriza ni ikintu cyo kwishimira guko abaperezida nk'aba murabizi neza muri Afrika si ivyo ndamwipfuriza ariko nivyo twamenyereye tubona benshi usanga batabifuriza kuramba na cyane ko bariko barakorera abanyagihugu neza badashaka umunyagihugu yicwa n'ibibazo rero nashaka mbwire umurundi wese uzi kufise ikibazo citongo canke wanyazwe business ibintu byose uzi ko mu bucamanza vyananiranye shikire umucamanza mukuru perezida mu mwandikira rafise itimu y'abantu bamufasha gukurikirana imanza mu nzego zose zananiranye ntabwo yinjiramwe avuga ngo watsinze ngo oya wewe ico bakora bagenda kwicarana abacamanza bakiga urubanza bushasha bakumviriza ivyabo na bushasha imanza zigasubirwamwo ariko baba ya timu nabo bariko barakurikirana baza barasoma hanyuma imanza rero zikurikiranwe hanyuma rero bagaca abacamanza bafata ingingo ya nyuma yuko barubona mugabo urumva muri ico gihe kubera babazi hari abariko barakurikirana nta giturire batora baca bacisha urubanza aho ruri abantu benshi bagerageje kubicisha muri iyi nzira iyo gushikira urubanza rwawe ukarungika muri presidence bakagwiga ko itimu ikarukurikirana abenshi bariko baratunganirizwa abenshi bari barabarenganije ivyabo biko biragarurwa ndetse n'abaciye izo manza ugasanga bariko bariyemvya bivugisha ngo uratubabarira ngo urumva babesha ibintu kandi ubwa mbere ari bo bonona uharure kuba warigiye kuba umucamanza canke warize kuba uwunganira abandi mu bucamanza mugabo ukaba uri umuntu wa mbere unyikiza abantu wumva uba wizikisi ico kimwe n'ubujambazi bimwe rero nama ndababwira ati mu Burundi turafise jambazi isugu muri leta ntabwo mavuze ngo leta yacu ni jambazi isugu no leta yacu ifise abariko barakora neza ariko dufise inkozi z'ibibi zikora muri leta nyene zidusubiza inyuma ni nabo basubiza inyuma iterambere ry'igihugu kuko iterambere ry'igihugu ntirisubira inyuma ngo nuko badafise amahera gusa ni abanyagihugu badafise umunezero ibintu by'abantu bikibwa abana bagasonza nk'umushinga ntaha abana 7 namwe muravyumva mu rugo
Imana ishimwe yuko n'Imana yamufashije akabandanya arondereza mukaba mubona n'ukuntu asa neza, ariko iyumvire ari nka hamwe bice bihurirana n'amagara make uca uzinga mugasanga umenga urwaye kwashi. Rero barundi kazi dushigikire perezida, dushigikire na timu zose mu bice bitandukanye bamufasha aka kazi kuko si akazi koroshe, kandi tumusengere. Murakoze mwese, mukore subscribe, mukore share, ndabashimiye cyane mwese.